Niteka n'umunezero ntagere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubagezako amakuru ibiriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagugaruka hanini ko yariko aravugwa mu gisata ca politike. Na makuru tuzakugaruka kuri bombori iriko iravugwa mu mugambwe CNDD-FDD, ihangana ridasanzwe riko riraba mu bihangange vyo muri uyu mugambwe mu nama y'inararibonye ndetse no muri Cercle des Généraux nkuko bisanzwe bizwe. Cercle des Généraux akaba ari kakarwi gato k'abagenero bavuga ikintu yo mu gisirikare ndetse no muri politike y'igihugu c'u Burundi n'ubundi kigahita gikurikizwa canke bakabanza kuja impari. Inyuma yaho rero bimenyekane ko President Evariste Ndayishimiye yafashe urugendo yerekeza mu gihugu ca Ethiopia ya Addis Abeba. Inama zatangiye gukorwa mw'ijoro, kwijoro no ku murango amatelefone yabo yaba ariko arakora. Ni mu gihe bamwe bavuga ko hari abategetsi n'ubundi baba bafise amatelefoni yo mwibanga bavuganirako President atayazi, kuko benshi barikanga cane iperereza ry'umukuru w'igihugu. Ni mu gihe kandi binavugwa ko n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo nawe n'ubundi yoba yifitiye iperereza ryiwe rimutohoreza amakuru yose, kuko nawe ngibirara mu biro vy'umukuru w'igihugu nawe arara afise dosiye ndetse n'amakuru akomeye cane yoba yo mu rwego rw'umutekano w'igihugu, ingene inzego z'igihugu ziriko ziratwagwa ndetse n'ibindi bitandukanye. Aho bitangarijwe yuko President Evariste Ndayishimiye nkuko nababwiye mu makuru yacu yagiye arahera agiye mu gihugu ca Ethiopia ku munsi wa gatanu, ariko bikatangazwa ko yageze yumva arushe. Kuri uwo munsi ntiyanitaba inama yahuje President Kisekedi Paul Kagame iraba cane umutekano barizwa mu umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Mu gutaha kwiwe rero bamwe mu mugambwe n'ubundi bavuze ko batanguye guhanahana amakuru y'ingene umukuru w'igihugu yoba agwaye, ngo amagara aramukitse muri kino gihe. Bamwe bakavuga ko n'ubundi vyoba vyaraturutse ku njyane ziba muri CNDD-FDD. Bamwe bakavuga ko n'ubundi iyi ngwara umukuru w'igihugu yoba ayimaranye agahe, nubwo bitagenda bivugwa, kuko n'ubundi umukuru w'igihugu n'umuntu amagara yiwe akunda kwitabwa ko cane, kuko aba afise abaganga ababahinga bakurikirana amagara yiwe umunsi ku munsi. Ni mu gihe kandi bivugwa yuko hari isano ngo vyoba biriko biragiranira n'urupfu rwa President Nkurunziza nkuko twagiye turabigaruka ko, hamwe banavuze yuko kimwe muri vyo Bunyoni ndetse na President Evariste Ndayishimiye bariko barapfa harimwo n'urupfu rwa President Nkurunziza. Aya rero akaba ari amakenga ajanye n'urupfu rwa President Nkurunziza aba CNDD-FDD bose bafise, ariko nyene bakaguma banuma, kuko umwanya n'umwanya ushobora kuvuga nawe ukisanga mu mpimba. Nkuko vyari vyatangajwe n'umumenyesha makuru Bob Rugurika, akaba yaraherutse kuvyibutsa nta muco wigeze utangwa kuri urwo rupfu, gushika naho umwe mu bagumyabanga ubu burwayi bw'umukuru w'igihugu bukaba buje kandi mu gihe hariko haravugwa ihangana ridasanzwe mu bihangange vyo mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Hariko haravugwa ikurwa ry'umushikiranganje wa mbere uriho kuri ubu Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca, hakavugwa kandi ivyo gukura General Prime Niyongabo mu burongozi bukuru bw'igisirikare c'u Burundi, hakavugwa ivyo gushaka gukura Reverien Ndikuriyo mu kibanza cyo gutwara umugambwe ku rwego rw'igihugu. Ivyo rero benshi batariko barahuriza ko bagahita banabihuza n'ingene n'ubugwayi President Evariste Ndayishimiye amaranye igihe, ariko bikaba vyaragaragaye neza mu gihe yafata urugendo rwerekeza mu gihugu ca Ethiopia i Addis Abeba. Nkuko kandi umumenyesha makuru Bob Rugurika we yabitangaje, nta muco wigeze utangwa ku rupfu rwa Petero Nkurunziza, ndetse nta na autopsy yakozwe ngo hamenyekanye icamwishe. Ngiyo ikorwa hariho abari bateguwe kwagirizwa ko bamuhaye isumu. Ni mu gihe kandi binavugwa ko General Alain Guillaume Bunyoni yagiye kurongora leta ya Ndayishimiye atoyoboye ayo makenga ajanye n'urupfu rwa Nkurunziza. Ibi rero
n'ubundi bikaba navyo biri mu biriko biratera ibombori muri bwa butegetsi bwa CNDD-FDD buriho kuri ubu. Ese ibintu vyoba vyifashe gute umwuka uri muri cercle de généraux baba generali vya bihangange mu gisirikare no mu gipolisi bivuga ijambo rikijana, abandi bo baragona iki? Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utoje cikanwa nayo dushikiriza, sangiza no makuru bagenzawe kandi aho baherereye hose kugira ngo nabo batoja bacikanwa biriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muza TV nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Nkuko twatanguye ano makuru tubivuga, hari umwuka mubi cyane uri kurarangwa mu ba CNDD-FDD. Ni mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yafata indege we n'umutambukanyi we berekeza hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi, hari abatanguye gukora amanama. Aba batanguye gukora amanama yabo mu majoro, bikaba bivugwa ko ari nabo bo barapanze ingene Alengiyome Bunyoni ashikirwa n'amatelefone abiri yari afise ubwo yari mwibohero rikuru rya Gitega. N'ubundi ngo imigambi we yarabandanyije ico gihe. Imigambi ya Alengiyome Bunyoni ifungwa ryo ntaco vyigeze biyibogamirako. Ni mu gihe kandi Alengiyome Bunyoni yagumye avugana na bamwe mu bategetsi bakomeye cyane yo babakora mu rwego rukuru rw'iperereza mu gihugu, abari mu mugambwe, abari mu bashinga amateka n'abakenguza amateka ndetse n'abari mu nzego zikomeye cyane zo mugambwe CNDD-FDD. Ndayishimiye ngo yaragenye Bunyoni mu bushikiranganje bwa mbere nkuko yabisabwe na Nkurunziza, ngo kandi yabisabwe na Perezida Jakaya Mrisho Kikwete aho zarongoye igihugu ca Tanzania. Hano rero abarundi benshi ntibazi nguvu igihugu ca Tanzania gifise ku butegetsi bwa CNDD-FDD. Ingorane nyamukuru Ndayishimiye na Bunyoni bagize nuko Nkurunziza atarakiriho ngo abaje hagati, ngo basigaye ari abami babiri hatawugaba uwundi. Imyaka ibiri bamaranye muri leta iyo gutegana imyereka, umwe wese yarazi neza ko azokura uwundi. Ndayishimiye amaze imyaka ibiri yiga ingene azoheza Bunyoni, Bunyoni nawe yari amaze imyaka ibiri ategura ingene azoheza Ndayishimiye. Ndayishimiye yamaze imyaka ibiri agerageza kugarama amariba y'amatungo ya Bunyoni, yongera kandi yibutsa ko Bunyoni ari umusuma yishe igihugu. Bunyoni we ntiyavuga byinshi, ariko ngo nawe yari amaze imyaka ibiri ategura isenyuka rya Ndayishimiye. Uretse inyinyurana rijanye n'amatungo yabo, Ndayishimiye na Bunyoni barafise ibindi batigeze bahuriza ko muri politike yabo, harimo ikibazo kijanye n'imigenderanire y'u Burundi ndetse n'igihugu c'u Rwanda, atari ukumwe yo bakunda u Rwanda kurusha uwundi, ahubwo kubera ko ngo Bunyoni yobona ko gusubiza hamwe n'u Rwanda bikomeza Ndayishimiye akaba umukuru w'igihugu yemewe mu makungu. Ndayishimiye nawe ngo yabona ingabo za FDLR zari mu Burundi ko zikomeza Bunyoni. Aha rero akaba ariho havuye Bunyoni na Ndayishimiye bagwanira kuco bita iragi rya Nkurunziza. Muri iri ragi rya Nkurunziza harimwo abategetsi benshi baterekwa ivyo Perezida Evariste Ndayishimiye akora. Twibutse ko kandi n'ubundi muri CNDD-FDD hama harimwo ico bita politike y'ugupapura. Ibi vyo gupapurana ni gihe ngo bakwagiriza ikintu bakabona ko bagomba kuguca inguvu zose kugira ngo wewe usigare uhagaze gusa. Kandi nanone nkuko vyari bihari kwa Perezida Nkurunziza, kimwe mu bibazo Ndayishimiye ngo yagize nuko igihe Nkurunziza yaba mukuru w'inararibonye atarabishigikiye, ngo Evariste Ndayishimiye ntabishize hejuru ngo avyamirize yeruye, ariko mu bo bangana yarabivuze rwose. Ndayishimiye yavuga ko inama nkuru y'inararibonye ari urwego ruhanura inzego, muyabona ko rudashobora kurongorwa n'umukuru w'igihugu kandi rwitwa ko ruje kumuhanura, rukongera rugahanura umukuru w'umugambwe. Ngo burya Ndayishimiye nawe ntiyari yoroshe, ahabereye Perezida Ciciyumviro nico Reveriye Ndikuriyo yamwibukije. Ndikuriyo ngo yamubwira ati kurya wari warabivuze ntibibereye ko urongora inama nkuru y'inararibonye. Ndayishimiye ngo yarabona ko Ndikuriyo bivuga kugira mugwanye gusa. Ndikuriyo akaboneka kandi ko ngari mu bihutira gushikira ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Mu myanyuro nshasha yari gufatirwa mu nama nkuru muri mwikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD-FDD
Ndayishimiye yipfuza ko ufutwa inama nkuru y'inaribonye akagarukanwa ikibanza cy'umukuru w'umugambwe. Aha rero ngo yipfuza ko bica bigenda nk'uko bimeze muri Tanzania aho umukuru w'igihugu acaba umukuru w'umugambwe Chama cha Mapinduzi, gutyo agaba igihugu akongera akagabaho ivyiyumviro birongora igihugu biva. Ndikuri rero ngo aha yari guheza akagoma ari secrétaire général w'umugambwe ariko agendera ku mategeko y'umukuru w'umugambwe ari nawe yari kuba ari umukuru w'igihugu. Ivyo gukura umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca no gukora General Prime Niyongabo mu kibanza cyo kurongora igisirikare cy'ubu ibiro bikuru vya gisirikare mu Burundi ni kimwe mu bibazo benshi bariko baribaza ko ingene President Evariste Ndayishimiye azocifatamwo. Ni mu gihe President Evariste Ndayishimiye yashatse gukura General Prime Niyongabo mu mwaka uheza ariko bikanka kuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca iyo ngingo yayiteye ivyatsi ayamirira kure. Ingingo yari twawe n'uwari chef du protocole d'etat kuri yanarungitswe mu gihugu cy'u Buganda guserukira u Burundi. Uyu akaba yari General Jire Ndiho kubwayo yari yarahawe iryo pete na President Evariste Ndayishimiye mu gushikana ikete ribogoza General Prime Niyongabo ngo umushikiranganje wa mbere ariteye ko umukono. Ico gihe Gervais Ndirakobuca yaravyanse avuga ko agomba kubiganiraho n'umukuru w'igihugu bakagira aho babihuriza mu nyuma bomara kuvyemera bose nubundi ryakete rikabona guhabwa agaciro. Tuributse ko kandi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'ubundi yashatse gukura umushikiranganje wa mbere. Iyi nayo akaba ari intambara idasanzwe mu gihe bivugwa ko umushikiranganje wa mbere afitaniye imigendanire idasanzwe na bamwe mu banyepolitike bakomeye cyane ndetse na bamwe mu bakomeye cyane mu mugambwe CNDD-FDD. Igihe Arengeyome Bunyoni apfungwa benshi bagiye barabivugira mu ntamatama ko n'ubundi Arengeyome Bunyoni azoguma atwara ivyo yaratwaye n'ubundi. Niho rero hatanguye kuronderwa ingene Arengeyome Bunyoni yo kwagirizwa ivyaha. Yaraburanye icese ariko ivyaha yaburana vyose bikagaragara ko n'ubundi urubanza rwe rwamaze guhera ndetse n'ingingo yari yamaze gufatwa kuko Arengeyome Bunyoni ariko yisigura ku buryo budasanzwe gushikanaho babona ko uruhande rw'umukuru w'igihugu rutanguye kuneshwa. Aya makuru turacyari ko tuyatohoza y'igibombo riri mu mugambwe CNDD-FDD ndetse n'ingwara y'umukuru w'igihugu byose tukaza kubigaruka ko makuru yacu ataho. Vyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda kugira ngo tuzucikanwa nayo dushikiriza usangiza no makuru bagenzawe kandi aho baherereye hose kugira ngo batoja bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ku ngamba mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbezo y'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muza TV Imana ibahezagire.